Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho dukurikira uherereye. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2023. Mu ntara ya Muyinga amanoti mashasha haragisibije. Abanyagihugu b'i Muyinga bari mu ngorane zikomeye kuva hatanguye gukora inoti nshasha z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi. Amafaranga ni make cane, abaja kubikuza mu mabanki n'ahandi ntibabarenza ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Kuri za Rumikashi na Ecocash uworondera udufaranga twiwe bamutwara ic'icumi kw'ijana. Umwe mu banyagihugu baho akaba agira ati: "Jewe ndi umunyagihugu muto nashaka muzodutangire ubu butumwa kumbe haraho bwogira ico buhinduye." Kuva aho habereye ihindurwa ry'inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi, twebwe abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga twaragize ikibazo gikomeye cane co kubura inoti nshasha n'ayandi mato mato. Mbere ibikorwa vyarahagaze nka vyose kugeza naho n'uwuguhaye amahera kuri Rumikashi canke Ecocash ubura aho uyabikura, bakubwira ko atayo bafise kugera n'uyu munsi. Akamaramaza naho abari bafise amakonte bagiye kubitsa kugira bazohindurirwe bagiye gutora utwabo batabarenza ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Hageze ko ubu ugiye kubikuza uduhera kuri Rumikashi, iruhande yayo Rumikashi igukata umukozi wayo bamwe twita aba agent nabo ku bihumbi 10 bagukata 1000 mu mafaranga y'amarundi, akaguha ibihumbi 9 mu mafaranga y'amarundi, akakubwira ko inoti yiwe hatoyiguha uko. Urumva ufise ko ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi haca aguha ibihumbi 90 mu mafaranga y'amarundi. Ukaraba uko wobigenza, ukibaza ko amahera y'amarundi hasigaye havunjwa nk'amanyamerika, ugahiga ko bahindutse abavunjayi ukabura. Ngaha turagowe, ntitugira ayo ducira n'ayo tumira. Abajejwe amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na bobo bavuga ko ayo mahera bavuga ko nabo batarayabona. None abana b'igihugu tugiye kwiyungunganya gute? Wa mugambi umufuko wose uronka amafaranga uzoja mu ngiro ryari? Beribe muri hehe? Vyogenze gute ngo muhindure amafaranga mutakoze ayakwiye? Aya marira y'abarundi murayazi? Bigenda gute ngo inyuma y'indwi zibiri mutanguje ingingo ngo amafaranga aba atarashika mu gihugu ku rugero rukwiye? Kubera iki muguma mugacereraho gusigurira abarundi aho ikibazo kiri? Nayo kandi umunyagihugu wo mu Kirundo we akaba agira ati: "Amahoro, jewe mba mu Kirundo, raba uvuge, erega amanoti mashasha ntituriko turayaronka." Umukuru wa BRB yavuga ko kuva igenekerezo ry'18 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 tuzemererwa kubikura no kubika ayo dushaka. Ariko rero yarabeshe canke amabanki ntariko abikurikiza. Ugiye kubikura ntibakurenza ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi, aho baguhaye menshi batanga ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi. None bashaka tubeho gute? Batwima udufaranga twacu, ingaruka mbi zozo zibandanya kwibonekeza. Amafobire yoyo abasuma bayarwije ku bwinshi kubera ikena ry'amahera. Leta irabe neza, turashobora kuhatakariza ivy'ubutunzi. Amabanki nayo hashobora gutakaza icizere kuko umuntu abika amahera mugabo adashobora kuyatora. Ubu mu kugura inka woyigura indwi zibiri, ubikuza ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi ku munsi. Nubwo ukomeza ibirenge vyo gutonda kuri banki, komera leta na BRB bikubite agashi. Ese wewe aho uri amanoti mashasha araboneka neza? Twandikireho unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi nuko mu Burundi atagikozwe hari ibimenyetso bitari bike vyerekana ko dushobora guterwa n'ubugararwa. Mu ntumbero y'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ubugararwa uhimbazwa buri 17 Ruheshi uko umwaka utashe, urunani rw'amashirahamwe yishinze gukingira ibidukikije ACP, Association Ensemble pour la Protection de l'Environnement, rwatunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru kuri uwa 23 Ruheshi mu gisagara ca Bujumbura. Mu Burundi uyu munsi wahimbajwe kuri uwa 23 Ruheshi 2023 ku civugo tubungabunga amashamba kugira twirinde ubugararwa. Kubwa Engineer Innocent Banigwa n'inzigo aserukira urwo runani ngo uyo munsi uhimbajwe mu gihe Uburundi bwugarijwe n'ibibazo bitari bike
mu gisata c'ibidukikije kuko ngo ibice 77% bigikoresha uburyo bwo gucana inkwi canke amakara y'ibiti navyo bigatuma amashamba ahahonera. Ikindi ngo ni irwijana ry'abantu, itunganywa ry'ibisagara ridashemeye, ikoreshwa ry'umwavu w'ikizungu utitura isi bikaba bimwe mu bimenyetso simusiga vyerekana ko atagikozwe mu Burundi ubugararwa buturindiriye. Akaba yagize ati twomenya kandi ko kuva mu mwaka w'1990 buri mwaka isi n'Uburundi budasigaye inyuma itakaza miliyoni 6 z'amahegitari y'isi ndimwa biturutse ku itituka ryayo, ibituma abantu bagera ku miliyoni 132 bugarizwa n'ubukene butewe n'iryo tituka. Hambavu yo guhimiriza abantu ngo bijukire gukingira ibidukikije, urwo runani ngo ruripfuza kugabanya umurindi wo gukoresha ibiti haba mu kubironderamwo ivyo gutekesha. Enjeniyeri Arumeri Munezero aserukira ishirahamwe AED Enterprise akaba yamenyesheje ko ariko agerageza iziko rikozwe ku buhinga bugezweho rizokoresha umwuka etanolu ukorerwa mu Burundi, aho amenyesha ko rizoba ryabonetse mu mezi 3 ari imbere. Ese mweho mubona hokorwa iki mu gukingira ibidukikije? Twandikire. Nayo kandi mu ntara ya Gitega abadandaza basabwa ko gushika kuri uwo 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 hatawo bagitekera mu masashe hatabura hamwe n'amacupa yakoze. Mu gihe haciye igihe hasohotse itegeko ryo kudatekera mu bitekezo bitabora no gukura ku isoko ibitekezo biza vyarakoreshejwe, ahatari hake haracibonekeza udusashe bita udupiri hamwe n'amacupa yakoze hatekerwamwo cane cane amavuta. Iryo tegeko ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu mu kwa munani k'umwaka w'2018 ariko ritangura gukurikizwa mu kwa 10 k'umwaka w'2020. Mwomenya ko ayo masashe atabura ashobora kumara imyaka ishika 400 ariko aronona isi. Abo badandaza babitekeramwo bakaba bavuga ko abajejwe intwaro babasavye ko atawo bagikoresha ivyo bitekezo gushika kuri uwa mbere igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Naho bakira neza uwo mugambi ariko bakaba bavuga ko bigoye kuronka ibisubirizo vy'ivyo bitekezo no kuzumvisha abakiriya kwama bizanira ivyo batekererwamwo. Bakaba basaba leta ko hoboneka ibindi bitekezo bibisubirira. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari nabateguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi.